ukaba ukunda gukurikirana umupira w'amaguru cane cane ushobora kuba uzi Thibaut Courtois asanzwe ari umunyezamu wa Real Madrid. Ese wari uzi ko Thibaut Courtois yaciye muri Chelsea? Wari uzi ko Thibaut Courtois yaciye muri Atletico Madrid? Ivyo vyose nivyo tugiye kubwira mu kiganiro mu mateka ya Thibaut Courtois. Tugusaba nimba utarakora subscribe bikore kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi, nimba ariko zinabishije Jim Partage ndetse na commentaire. Ndetse no muri commentaire tubwire amateka y'undi mukinyi ushaka ko tukubwira. Nimba ariko zinabishije Jim Partage na commentaire. Umunyezamu nimero ya mbere muri Real Madrid Thibaut Courtois muri ikipe muri Espagne Thibaut Courtois n'ikipe y'igihugu y'Ububirigi Le Diable Rouge. Amazina yiwe yose yitwa Thibaut Nicolas Marc Courtois. Yavukiye mu karere ka Ble intara ya Lembourg igenekerezo ya 11 z'ukwa gatanu mwaka w'1992. Ni ukuvuga ko bafite imyaka 31. Apima metero 2, asanzwe ari umunyezamu cyo bita gardien de but cyangwa goalkeeper, asanzwe akinisha ukuguru kw'ibubamfu gauche, pied gauche. Yatanguye gukina nk'abigize umwuga mu mwaka wa 2009. Se we yitwa Thierry Courtois, nyina nawe yitwa Yite Lamblech. Amakipe yakiniye akiri muto cyo bita parcours junior mu 1997 gishika mu 1998 yakiniye umugwa Bizers wo mu Bubiligi, ndetse mu 1999 gushika 2008 yakiniye umugwa KRC Genk yo mu Bubiligi, nayo nyine mu cyiciro cya mbere. Isanzwe amakipe yakinyemo akuze cyo bita parcours senior 2008-2011 ni KRC Genk yo mu Bubiligi, aho yakinnye 45. 2011-2018 Chelsea, 2011-2014 Atletico Madrid, aho yakinnye 54. 2018 gushika uyu munsi Real Madrid, aho yakinnye 130. Thibaut Courtois bavukana ari abana batatu, umukobwa umwe Valérie Courtois asanzwe ari umukinnyi wa volleyball, n'umuhungu witwa Gaëtan Courtois. Abavyeyi biwe bakunda volleyball, ariko Thibaut Courtois yahisemo football. Ku myaka 8 yajyanye muri KRC Genk kugira ngo agerageze acayingizwa muri uwo mugwi wa KRC Genk. Yatanguye ari umukinnyi w'inyuma arrière gauche, mu nyuma ahitamo kuba umugolikipa abihanuwemwo n'abamenyereza abanyezamu bamubonamwo impano ikomeye. Turahera ku rwa mbere yatanguye gukinira icyo bita parcours senior iyo bita KRC Genk kuva 2009 gushika 2011. Itariki 17 z'ukwa kane 2009, igihe yari afite imyaka 16, niho yakina urukino rw'uwo rwa mbere mu bakinyi bakuze canke match professionnel mu rukino KRC Genk y'igikino na Gantoise muri championnat y'Ububirigi. Uwo munsi niwe yatanguye mu izamu, aho urukino rwarangiye amakipe anganya 2-2. Aca hinduka umutitire indiscutable, no kuva muri babiri 11 batangura mu izamu rya Genk. Uwo mwaka Genk yacitwara igikombe cy'ihiganwa rikuru ry'Ububirigi, mbere Courtois cyaba mu bakinyi bafashije kugira ngo uwo mugwi wa Genk utware igikombe. Mbere Courtois acatorwa nk'umunyezamu mwiza yaranze ihiganwa, cyaba umukinyi mwiza yaranze ihiganwa w'umwaka mu mugwi wa Genk, aho yakinye inkino 40 atsinzwe 32, aho yamaze inkino 14 adatsinzwe igisindo na kimwe. Kuva Chelsea 2017-2018, itariki 11 z'ukwindwi 2011 niho Thibaut Courtois yagurwa n'umugwi wa Chelsea The Blues avuye mu mugwi wa KRC Genk, aguze miliyoni 9 z'amayero. Muri uwo mwaka nyene umugwi wa Chelsea ucumutiza muri Atletico Madrid muri Espagne, aca umutire indiscutable umukinyi azaratangura mu kibuga. Itariki 26 z'ukwicumi Thibaut Courtois yahawe ikarata itukura. 2011 Thibaut Courtois ikarata itukura nyuma yo gukina nabi Karim Benzema mu rukino wa Atletico Madrid y'ikina Real Madrid muri derby, urukino ruhuza imigwi isangiye igisagara. Muri sezo ya mbere ari kumwe na Atletico Madrid, no kuvuga 2011-2012, yafashije Atletico Madrid gutwara Europa League. Muri sezo ikurikira, no kuvuga 2012-2013, Thibaut Courtois yafashije Atletico Madrid gutwara Super Coupe d'Europe,
urukino ruhuza umugwi watwaye Champions League n'umugwi watwaye Europa League. Mu rukino batsinzemo Chelsea ibisindo 4-1. Chelsea musanzwe muzi ko ariwo mugwi yasanzwe yegukira nubwo bamutije muri Atletico Madrid. Itariki 17 z'ukwa gatanu 2013 Thibaut Courtois yatwaye igikombe c'umwami Coupe du Roi canke Copa del Rey mu rukino batsinzemo Real Madrid Santiago Bernabeu. Muri urwo rukino Thibaut Courtois yigenjemwo neza cyane. Uwo mwaka yarangije Seza afise ibiharuro vyiza aho yamaze inkino 29 adatsinzwe n'igitsindo na kimwe. Mu 2014 Thibaut Courtois yafashije Atletico Madrid gutwara igikombe ca La Liga ndetse anatsindirwa muri finale ya UEFA Champions League batsinzwe na Real Madrid ibitsindo 4-1 benshi muravyibuka. Thibaut Courtois yatorwa mu bakinyi 11 baranze ihiganwa rya Champions League mu uwo mwaka. Chelsea 2014-2018. Muri saison ya 2014-2015 umumenyereza wa Chelsea w'ico gihe Jose Mourinho yahisemo kugarukana Thibaut Courtois yari yaratijwe muri Atletico Madrid. Ashitse muri Chelsea naho nyene yashitse aba umutitirere bico bituma umunyezamu w'amateka wa Chelsea Petr Cech yicara ku ntebe yasubira abandi. Muri iyo saison ya 2014-2015 Courtois yafashije Chelsea gutwara igikombe gikuru c'ihiganwa mu Bwongereza cyo bita Premier League. Muri saison ya 2015-2016 Thibaut Courtois ntiyorohewe kuko yagize saison mbi cyane aho yamaze amezi 3 adakina kubera imvune ndetse na Chelsea irangiza championnat ari y'icumi bituma atarukina na rumwe ko ku mugabane wa Buraya yitabira haba Champions League ndetse na Europa League. Ndetse uwo mwaka Chelsea nta gikombe na kimwe yatwaye. Muri saison ya 2016-2017 Courtois yatwaye igikombe ca Premier League ndetse abantu umunyezamu yaranze higanwa inyuma yo kumara inkino 16 atinjwe igitsindo. Muri saison ya 2016-2017 Thibaut Courtois muri saison ya 2016-2017 Thibaut Courtois bambe 2017-2018 Thibaut Courtois nta gikombe yatwaye ndetse na Chelsea yarangije saison ari ya gatanu. Tuje kuri Real Madrid gushika 2018 gushika uyu munsi. Itariki 9 z'ukumunani 2018 inyuma yo kumara saison zine muri Chelsea Thibaut Courtois yaguze na Real Madrid aguzwe imiliyoni 55 za bonus no kuvuga imiliyoni 40 z'amayero. Muri iyo saison ya 2018-2019 Thibaut Courtois nta gikombe na kimwe yatwaye ndetse Thibaut Courtois yanebaguwe cyane n'abafana tuzwe cyane n'abafana ba Real Madrid kubera yatsindwa kenshi ibisindo biboneka ko yego ushobora kubigarura. Aho yahise bitagenda neza yinjizwa ibitsindo vyinshi ariko saison ikurikirana kuvuga 2019-2020 niho yatanguye kwerekana ko hari icyo azomarira umugwi. 2020-2021 niho yatanguye kwemeza cyane abafana ba Real Madrid bamwidogera mbere acafasha Real Madrid gushika mu demi final ya Champions League abanakwemo n'umugwi yahoramwo wa Chelsea. Itariki 16 z'ukumunani 2021 Thibaut Courtois yongereza amasezerano gushika 2026 amasezerano y'imyaka 5. Muri saison ya 2021-2022 niho yanezeza abafana ba Real Madrid cyane mukuru ko Real Madrid mu nkino nyinshi aho uwo mwaka yafashije Real Madrid gutwara Champions League, Super Coupe d'Espagne, La Liga ndetse na Super Coupe d'Europe. Aho mwizo nkino zose yagiye yigenzamo neza cyane ku rugero rumwe abafana bashobora kuvuga ko yibera uko y'umugwi. Uwo mwaka ajaja mu bakinyi bake b'ababirigi amaze gutwara Champions League nka Simon Mignolet, Eden Hazard, Divock Origi na Eric Garcia ndetse na Kevin De Bruyne bahetse kwitwara ku mwaka uheze. Mumva atari abakinyi benshi bamaze gutwara Champions League b'ababirigi ko ari bake. Ndetse muri finale ya Champions League niwe yaranze urukino nka homme du match cyangwa man of the match. Amaze gutwara ibikombe bibiri vya La Liga, Premier League ndetse zibiri na Champions League. Amaze kurutwa n'umwe mu banyezamu amaze gutwara ibikombe vyinshi, amaze gutwara ibikombe 17 mu mateka yiwe. Saison ya 2022-2023 yononywe cyane n'imvune yagize nka rupture de ligament croisé ituma azomara amezi menshi adakina. Equipe nationale canke umugwi nserukiragihugu w'Ububirigi wo bita Le Diable Rouge. Thibaut Courtois yatanguye guhamagarwa bwa mbere mu kwicumi 2011 amaze gukinira equipe nserukiragihugu y'Ababirigi Diable Rouge mu mahiganwa akomeye cyane nk'igikombe cy'isi cyo mu 2014,
Euro ya 2016, Coupe du Monde ya 2018 ndetse na Euro ya 2020 hamwe na Coupe du Monde ya 2022 umwaka uheze. Muri ayo mahiganwa yose yagiye yigendamo neza cyane muri Coupe du Monde, aho yigenze neza cyane muri Coupe du Monde ya 2018 aho ariwe yatowe nk'umunyezamu yaranze ihiganwa, aho Ububirigi bwatsindiwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma n'Ubufaransa, aho Ububirigi bwaciye butahukana ikibanza cya gatatu riba irya mbere mu mateka yabwo. Mu buzima bwite Thibaut Courtois yakundanye igihe kinini n'umunya Espagne Maria Dominguez, baca bavana muri 2016 ariko yari afitaniye abana babiri, umwe yitwa Adriana uwundi yitwa Nicola. Thibaut Courtois avuga indimi zine: Igifaransa, asanzwe ari mu Bubiligi, Ikinyarwanda kubera nyina wiwe ari yavuka, Ikiespanyole hamwe n'Icyongereza ko yagiye akinira imigwi yo muri Espagne no mu Bwongereza. Muri 2021 niho Courtois yatangaza ko ari mu rukundo n'umumaneke wo muri Israel yitwa Michelle Gerzig. Icyemeza ko Courtois ari mu banyezamu bakomeye n'ubushimwe amaze gutwara ubushimwe bukomeye. Agashimwe ka mbere ni Trophée Zamora yatwaye 2013 na 2014. Agashimwe ka kabiri ni Gardien de l'année cyangwa umumenyereza yaranze umwaka mu Bubiligi saison ya 2010-2011. Agashimwe ka gatatu ni Sportif Belge de l'année, umukinyi yigenje neza, umunonotsi yigenje neza avuka mu Bubiligi w'umwaka wa 2014. Agashimwe ka kane ni Meilleur joueur belge évoluant à l'étranger, umukinyi yigenje neza wo mu Bubiligi akina hanze y'igihugu cy'Ububiligi 2013-2014. Agashimwe ka gatanu Gardien de l'année en Premier League, umunyezamu mwiza wo mu ihiganwa rya Premier League 2016-2017. Umunyezamu mwiza muri La Liga yo muri Espagne 2012-2013. Agashimwe k'indwi umunyezamu w'umwaka The Best FIFA Football Award 2018 kuko yigenje neza muri Coupe du Monde. Agashimwe k'umunani Meilleur Gardien de la Coupe du Monde 2018. Agashimwe k'icenda Meilleur Gardien de l'année 2018-2022. Agashimwe k'icumi Meilleur Gardien de la Liga 2020. Ndetse agashimwe k'icumi na rimwe Trophée Yashine 2022. Ese nk'umufana wa Real Madrid ni icyaha wibukira ku Courtois, ni igiki ukundira ko Courtois? Ushaka kujya muri commentaire ukatubwira ngaya mateka yaranze umukinyi Thibaut Courtois. Ushaka kujya muri commentaire ukatubwira. Tugusabe utarakora subscribe ikorega ngo uzodukurikirana ibiganiro byinshi bica kuri iyi channel iminsi yose, ndetse n'amateka yaranze abakinyi batandukanye. Ushobora no kutubwira amateka y'umukinyi ushobora kuba wifuza tukayagushikiriza, kuko niko kazi kacu. Nawe no kudushyigikira ugakora subscribe ndetse ukabisangiza n'abandi, cyane cyane nk'abafana bashaka kumva amateka y'abakinyi bakunda. Nimba urakoze subscribe, gira j'aime, commentaire ndetse unabisangize n'abandi kugira ngo bashobore kumva amateka. Bye bye.